mu kintu cyashoboye gutangaza abantu nuko twasanze wasabiye featuring Double J na Kiriko batubwira bijya bintu vyakujemo gute vyarakoroheye gusaba umuntu nka josechameleon featuring kuri Double J umuntu nka Wizo featuring na Kiriko Chameleon kibimubwira vyakiriye gute ba Chameleon bagiye gufungura kuri Miki naratelefone bategura ivyo bafungura n'ibiki vyose cyasanga ko bavuza imiziki yo mu Buganda gusa ndababwira ikintu kimwe iyi miziki mko muravuza ngaho yose barayizi ni mu bavugiriza imiziki batazi yo mu Burundi ko turafise amatana menshi uko muvugiriza Chameleon imiziki azi yaririmbye mukumvugiriza imiziki y'Abaganda azi ni muvuzi imiziki yindi iwacu ayumve amatana iwacu ngena meze hamwe nawe yenene yovuga ati uyu ninde ubunye ndashaka kubivuga ari umpeti yambabaje cyane gose mbidata burya yarandesevye cyane gose burya yategeza kuririmba muri Celebrity 957 acarambira ngo yari yihenze ngo yari yasomye ngo kontra nabi ngo urabona ngo ayo mafaranga amahera twamuhaye ngo urumva ngo ni make nibiki arambira ati Paulin uzombwire tubonane ko musanda gusubiza amahera yawe bigutwaye iki ko nakare yo mahera tayo wari ufise ugasanga umuntu abuze nawe gufata bus mugabo akwashaka kwihagarara ko ngo jewe ngo batazanye ngo 5 million ngo je simva ngaha anye. Hello boys and girls, inizira komeze neza kundi ndabura ko just like I remember from more like a black man edition black pendo kamera wita umusaza ndakubwira ko vyamaze komera ukaburi kubura Babylon mbwira ati Babylon hoshi ukari kubura Rastaman mbwira ati take 5 kunguvu zidasanzwe ndakubwira ko turi mu kibanza cy'amateka bayita Sunlight kwa kundi ahandi ningaha nyene impande ya Crystal barafatanye ku nguvu zidasanzwe uwejeje gato hari yagukesha kwa Paulin ucyuza ngaha mu bibanza de la place bagugwiswaga muraho ko namaze kuba mwana 11 turacyafise ikibazo kinini cyane gose aba artiste bacu deje ntibari sude ntibari hamwe ntibumvikana nta bumwe burimo muri aba artiste kugira ngo twumvikane twese donc aba producer abaririmbyi donc twese turi mu muziki tuje hamwe nkuno munsi je namantanga karore emisi yose mu Rwanda uno munsi bagenze imbere kubera iki bateye imbere kubera iki kubera burya bumwe bafise barumvikanye bavuga ati tugiye gukora gutya na gutya tugiye kugira strategy nini kugira ngo dushobore gupersa icyambere na mbere nari bagiye cyagiye barafashe bavuga ati imiziki yo hanze yose turayugaye nizosura kuvuzwa iwacu abantu bacha bafata baramenyera imiziki yo mu Rwanda rabo no musi imiziki yo mu Rwanda ntibaturusha na gatonya vraiment je nama ndabivuga ndabisubiyemo abanyarwanda ntibaturusha na gatonya mugabo ubwo bumwe nibwo bashoboye gukoresha kandi barabishitseko yeah. Hello boys and girls, inizira komeze neza kundi ndabura ko just like I remember from more like a black man edition black pendo kamera wita umusaza ndakubwira ko vyamaze komera ukaburi kubura Babylon mbwira ati Babylon hoshi ukari kubura Rastaman mbwira ati take 5 kunguvu zidasanzwe bamwita busy man Paulin cyangwa djpaulin kunguvu zidasanzwe niwe tumuzanye mu bibanza de la place ivyo yakoze n'ivyo agiye gukora navyo tuzi ari kwikogwa ivyo yakoze birivugira gusoma amajambo ndakuramutsa djpaulin ndakuramukije nanje cyane yego nizira komeze fresh ndashimira Imana n'ukuri inyuma y'uburuhe bwinshi umusaza ateraho mujene aguma abereye kuma levis menshi merci beaucoup ari wambwiye ati none umusaza bigenda gute yambara amamarke imisi yose niba ndondera haya ngo mwaravuga amamarke arandondera Paulin ndakubwira ati konksi sana na cyane ku giteramo geruka kuba ku munsi wa gatanu ku munsi wa gatandatu mvuga ati Crystal event ni habwa intebe byari ibintu bidasanzwe kwanza kuzana DJ kuzana umuntu nka Chameleon ikibazo cya mbere kiya giteramo we nk'umuntu yagiteguye niki kintu washoboye kwiga muri kiya giteramo nare ikintu cya mbere novuga ko nize narabonye ko ntihenze kuri shwa nagize nasanze nagize shwa nziza parce que nkuko nababwiye Chameleon mu legend nasanze ntihenze kuri ico kintu kandi abantu bose baragishimye nanje nabishimye cyane gose ko mwarabonye ko yarashoboye gufata amasaha abiri n'inusu ari muri live ariko araryohera abantu kiya kintu niho cyubona yuko kamwe twatoye neza cyane uri umwe mu bantu mu ba entrepreneur nga dufise ubona ko ariko yakora neza cyane kugira umu entrepreneur mwiza urafata risk benshi baravuze ati Paul rero ubu arafashe risk ikomeye kuko kuzana umuntu nka Chameleon nivyo no mu legend ariko nta hit afise muri kano kanya iri kwirazunguruka mu gihugu cy'u Burundi Paul ndakeneye kumenya niki kintu cyatumye uvuga ati genda muzanye Chameleon ni nkuko uno munsi
sinofata ngo nezite urabona nko gutwara nka Big Fizzo. Big Fizzo n'umu legend turabizi twese naho yomara umwaka imyaka 2-3 atagira nuze atagira hit ntibazobora kumutumira ko yaramaze kwerekana amateka yaramaze kwandikisha amateka urumva ndamukonsera cyo kimwe nazo na bakamiliyoni mwarabonye mu misi heze doje guhimbaza imyaka nimba ari ngahe Bomale yapfuye urabonye ko kwisi yose hari hit Fizzo nta nimwe ngakurara mu legend ugushikora munsi turacha celebrating nzenye umunsi yafiriyeko sasa na Chameleon nawe nyine nico kimwe nibaza ko no mu myaka 5 canke 10 nawe tuzomutumira mu Burundi abantu bazovyitabira kuri majana abiri abantu barinjiye ku 10 barinjiye hose murujuje Crystal Event nivyo vyayo bastubwira umaze gutegura ibitaramo vyinshi cyane vyo barimvye bakiri kuri hit n'abatari kuri hit. Eske uravyo nk'umuntu ategura ama evenement birakunda ko umuziki wo ngaha mu Burundi umurundi ngaha yuzuza nka kujya mu muzuzi yo haje umuririmvyi yo hanze nimba bidakunda haburiki iyo ngorane rero turacyayifise ngaha mu Burundi ndacyako ndarondera aho vyugariye mugani baza ko twese hamwe twese turi muri game nibaza ko tuzokwicara hamwe tubivugane turabe aho wicugariye ko mwarabonye ingene abantu bamwitabiriye mzenye Chameleon twashaka natwe nk'umurundi ufata akagenda nk'umuganda ukamwakira kujya anyu abantu akavyitabira mugabo uno musi nturaba pre sinzi igituma sinzi aho vyugariye uri manager uri mu evenementiel kubgawo kubwira turondera umuti ubona wo urondererwa hehe iyo ngorana hani turacyafise ikibazo kinini cyane gose aba artiste bacu deje ntibari sude ntibari hamwe ntibumvikana nta bumwe burimwo muri aba artiste kugira ngo twumvikane twese donc aba producer abaririmbyi donc twese turi mu muziki tuje hamwe kugira ngo tumenye ingene iyo kurategura ingwano urarondera strategy mukoresha mugabo mwarabibonye turamaze kugerageza kenshi cyane gose vyama bipfira hahandi nyene usanga aho kwera ujyanye ari mwoje sinza kuza ugasanga aho habona mwabigiriye ni kwa nuzenya shura kuza ntihabura utuntu tw'uburofa gusaba bamari kwarashiramo nkuno munsi je namantanga kagarore imisi yose mu Rwanda uno munsi bagenze imbere kwera iki ateye imbere kwera iki kubera burya bumwe bafise barumvikanye bavuga ati tugiye gukora gutya na gutya tugiye kugira strategy nini kugira ngo dushobore gupersa icambere na mbere nari bagiye cyagiye barafashe bavuga ati imiziki yo hanze yose turayugaye ntizosura kuvuzwa iwacu abantu bacha bafata baramenyera imiziki yo mu Rwanda rabo no musi imiziki yo mu Rwanda ntibaturusha na gatonya vraiment cyane namanda bivuga ndabisubiyemo abanyarwanda ntibaturusha na gatonya mugabo ubwo bumwe nibwo bashoboye gukoresha kandi barabishitseko yeah hari wambwiye ngo ikintu cyose ni politiki ngo no mu kazu ka sugumwe ngo witumye nabe wituma hejuru nivyo udafashe ngo donc muishemo politique donc mugire iyo strategie yo kugwana yo cyangwa yo gushaka gushika kucyo mushaka bica bipfa byose. Chameleon araje mu kintu cyashoboye gutangaza abantu nuko twasanze wasabiye featuring Double J na Kiriku batubwira bijya bintu vyakujemo gute vyarakoroheye gusaba umuntu nka Josechameleon featuring kuri Double J umuntu nka Wizo featuring na Kiriku Chameleon kibimubwira vyakiriye gute muribuka neza ko nababwiye yuko ubu unye kira contrat nzosinya n'umuririmbyi avuye hanze ikintu cyambere nteza gusha muri contrat nuko haba featuring n'umuririmbyi wo mu Burundi kugira ngo turabe ko tworenza umuziki wacu yorenga inzenya imbibe ni muri yo ntumbero nabikoreye mugabo Chameleon nawe nyenda yimubwiye ntangorane vyateye yewe bambwiye ati wowe uzoriha aya anyu ndayariha cha turasinya contrat yego kwa Kiriku numva ngo amwe mu makuru adusumira ngo Kiriku ngo ntivyari biri preview yuko ngo akorana Wizo Chameleon ngo niwe yaryohewe nawe yego kubera baje bazananye nanje na Double J tugiye kwa registre ndaba presenter ndabira uyu n'uyu ari presenter hanyuma Chameleon nyine aramukunda bica birapasa arambwira ati yana hariyo mutaye wanje azozejo sasa nashaka yuko muzoca mukorana wowe ati je nkorane na Double J ati je nkorane na JJ niko yamwita JJ hanyuma wowe uzokorana nze na Wizo kandi ivyo wonye navyo ngira ndabijemwo ngwane ko nibaza ko na video ko mbamaze kugenda nibaza ko tuzoyishutinga nka Kampala ivyo nivyo gutegura rero DJ Paul harabari imvyi benshi cyane kweri kigushima Double J na Kiriku kugira ubasabire featuring gusumbani baririmbyi bahari muri Kenya
icyo kibazo ndakirushe kubera ni nkuko uvuga iyo mfata ubundi ari kuvuga ati kubera ikuyu unyi ariko ufise impamvu nta kaburimbo impamvu irahari kubera murazi neza yuko nihaye naremeye yuko umuziki w'Uburundi nzokorera uko nshoboye kose benshi narabemereye yuko si daboje gusa benshi narabemereye yuko unzogerageza gukora ivyo nshoboye umva ni daboje yaragezeho niwo nabwiye yuko tuzokorana mu ndirimbo izokurikira umva vyabaye yego bajya abapeti n'abapeti bafise indero kandi ikindi naco je nami ndabibabwira kuva kera mu baririmbyi bamakoma induru ngo imiziki yacu ntivuzo muri boîte ni nka muririmbyi ndigera mbona muri boîte nga daboje nakiri kuna manda babona bona fizo nabantu bagira bama baje muri boîte ufuma ukritika mugabo waje kumviriza kwirabira wenyene ndisiri ko mba interview yose mama uvuga barakritika ngo mu radio ni mutuvuza cyangwa ngo mu maboîte ni ugasanga ayo maradio ariko aravuza ntayigira anayumviriza urumva ugasanga ayo maboîte avuga batabavuzamo ntibigera bayajamo niho cyuvuga uti none wewe wabimenye gute yuko tutakuvuza mugabo daboje na kiriku bama baturi hafi baraza turasangira kenshi urebona donc simoni gituma ntari kubatora ntaho bihuriye yuko ngo bavuye kwa Fizo ngo cyangwa ngo habaye ikiniki none nikora n'abajene bari ngaho kandi nama mbona kenshi kandi bafite talent idasanzwe yego muri ko biranugwanugwa biravugwa ko umwanya n'umwanya hashobora kuvamwe n'amasezero kwabera manager kwavuga ati Paulin wakuriye bajya bahungu ubivuga kwiki ivyo navyo nzi ariko hamwe vyoshika nkuko mwibuka na MB Data Jesse na manager we benshi bari baziko ndi manager wiwe Jesse na manager we Amiri muri mu muziko ari manager we uno munsi manager wa Double J ni Hakim atwa niwe twavugana nta bintu vyo manager je ndimwo ntavyo niteguriye vraiment narimere kubafasha umuziki ndundi nzobandanya ndawufasha yego haci imyaka myinshi ukora ibiteramo za Belgium na handi henshi cyane za Bruxelles warashobora gukura abaririmbyi Bujumbura batwara hanze ubu uri kuteza imbere abapeti ngaha mu kubashira ku ma stage akomeye bahura n'abaririmbyi bakomeye nagomba mbaze eske ujya mugambe yo kuvuga ati naba bapeti bariko barahitinga ngaha abantu Burundi baba mu diaspora atandukanye nabo nyine bashobe kujya kuri uno munezero uwo warahagaze haburi ki kugira ngo abapeti nabo uko ubashira kuri entente sportive ukabashira n'ahandi bashobore gusohoka nabo nyine bajabuke hose ujya mugambe ntiwahagaze nkuko muvyibuka hajya twapanze ko MB Data tugira tourner muri Amerika muri Canada ni Buraya mu Birigi no mu France pete no muri Sweden murazi neza yuko corona yakitera ubu unye nibaza kujya mugambi twugarukana ko ahantu henshi ubunye baratangiye kugurura nibaza yuko ubu ko ngiye Buraya zosubira propose rero aba promoter bahajyanye komisa do panga ico kintu uravye ingene usize uyu muziki ngaho ngene umeze ukaraba n'ingene udandaza hanze ubona ari nk'abaririmbyi bahe woherako kugira nabo nyene abo hanze baraba ingene basoma kuri inturi ni benshi no kuri ngahanye dufise amatara menshi mugabo rero nkuko nakubwiye abari abo mbona bandi hafi ubunye Paul mama ndiko ndarabakunda Double na kiriko ari notangurirako yego nabo nyene bacabuki hose cyane gose turiko tuvuga ivy'indege twarabonye la fois passée umwe mu bakomedi ariko aragukenguruka cyane Raoul le comédien agushimira ingene washoye kumurihira itike y'indege naho nyene akavuga ati jewe vraiment za bisi za musaga nazirengaye wasitubwira kijya kintu tutitege kwikiga DJ Paulin hari kintu Crystal Event abarundi bo yitega ko biciye kuri Raoul le comédien pourquoi pas ubu yaragiye mu Uganda yarabonye ingene bakora yarashoboye kubona n'abategura ibiteramo hariya anyu umva ijya n'intango nziza cyane gose yego Paulin iyo kurakora iki ntiyabura ikintu umuntu yunguka iyo kurafasha nko kuwitanga turabizi gusa nivyo umutima urawufise ariko en contrepartie bufise cyo wunguka Crystal Event irateze kunguka cyane DJ Paulin bizima jewe iyo igihugu cyanje giteye imbere iyo igihugu cyanje kivuzwe mu mahanga burya ntakubesha ni ikintu kinjohera cyane gose kubona ko abantu amahanga yose bazi ati Burundi burahana Burundi bwakoze ibi nibi burya hari ibintu mutazi burya abantu benshi barabikurikiranye ku marezo sose abantu barabikurikiranye cyane gose do A a Z urumva gushika kuva baze gushika bagende abantu barabikurikiranye apana Barundi gusa n'abanyamahanga benshi barabikurikiranye urumva
turekeranye n'ivyo na même son excellence mukuru w'igihugu yarabikurikiranye bijya bitaramo twako turagira urumva donc pour te dire que ibi bintu dukora ni ibintu vyiza bituma vyerekana ishusho nziza y'igihugu cyacu nico nungukamo cyane gose kubona Burundi igihugu cyanje kiri hejuru na caca ivyo tubigushimire ni ikintu gikomeye cyane uno muziki yaciye imyaka myinshi urimo DJ Paulin Crystal Event imaze kuduhereza vyinshi abatwebwe tuza kuryoherwa ku mugoroba Crystal Event imaze kuduha vyinshi abarundi baterera biteze ko hari abaririmbyi boza ngaha mu gihugu cyacu ndakeneye kumenya twarabonye mu minsi heza uri kuratora abantu batwereka twarabonye ba Mayliva Vanya Ice n'abandi benshi ko muri kino gihe nitwo turabona umuririmbyi bwite nka Mushasha Jean Talent uronse utwerese kwico kintu tuvuge ko Paulin yandebukiwe canke naho hari abantu uri kuriyumvira ko bashasha nabo nyene tugiye kuronka warabonye barahari mugabo sinzi novuga yuko igihe batugarira ama club vyabonetse yuko n'umuziki naragize ukuntu mengo ndahagarika gatonya na inspiration nari mfise kijya gihe naciye mfata cyane concentra mu bindi bintu mugabo ubu unye turahari urano uyu muziki wa doublejay uri kurakogwa ayandi matala nayo nyene arahari akazi nigahagarara hanyuma mwarabonye ayo mazina nyene uvuze mwarabonye award baheruka kuronka mu minsi heze yo muri AGS donc mwarabonye yuko kameme baronse ama trophée presque bose cyane ikintu kinyohera donc sinshobora guhagarika kubandanya ndabereka amajene tala hari ikintu umaze kuvuga ati nivyo naje nditanga ariko sinzofa ndacibagiye ko uyu muntu yabaye reconnaissance ku bintu namukoreye muri ino game mbeho nimba gihari nikiye tugisangiza bari baradukurikirana nkuko nakubwiye jewe iyo ntanze je n'attends rien au retour c'est simba ninde ko umuntu akinsubiza ako reconnaissance ni ikintu gikomeye bararonse amatrofe n'umwe nigeze numva ngo narendire video ndabe ko ari n'umwe uvuga ati arayinye ndayituye Paulin cyangwa ibiki mugabo nko je te dis naco mba nindiriye ko umuntu azoza kunshimira cyangwa ko ndabikora n'umutima wanje ko murazi ko ndabishamo uburyo bwinshi urabona sasa simba nkeneye ko umuntu aza kumbwira ufashe ugashimira Imana biba bikwiye donc bijya vyiza vyose ivyo mandi ndakora vyose wowe wicishije ku Mana simba nkeneye ko umuntu aza ngo gwaje kunshimira cyangwa iki tugoma dushe n'abasozera uratunganya ibiteramo mu gutunganya ibiteramo kenshi amashiramwe abakeneye kugira ngo ahayanisha ibintu vyabo ndakaye kumenya we nk'umu evenementiel turi kumwe ngaha ubona amashiramwe bashigikira ku rwego rungana gute nike kintu mwosa amashirahamwe hariho menshi ataratahura iki gikorwa dukora icyo arico hariho benshi bataratahura yuko iyo tugize ama evenement bashobora guhanisha ibintu vyabo biciye kuri izi rezo zacu hariho amashirahamwe menshi novuga nti bari bakwiye kutwegera kugira ngo ibintu vyabo bihanishwe yego wibaza ko waburi sinzi kuko uravye ariho n'amashirahamwe menshi avuye hanze mugabo ugasanga iyo bavuye barafata bagasponsoriza ama evenement mugabo bashitse ngaha ugasanga bashatse kubloka urebona mugabo hariho henshi twagiye bamwe ariko ratahura cyangwa nimwe mutabenteresa twama twagiyeyo turabenteresa nk'ubunye turamaze kwerekana icyo dushoboye ibyo turi capable gukora benshi bariko barabibona hariho izo abatubwira bati ubu unye urashobora donc uzoze iyikurikira tuvugane twarabonye yuko ibintu mukora ari vyiza yego ubunye benshi bariko barabibona ko ivyo dukora ari vyiza cyane gose baranaturondera ubunye ati even mikurikira muzotubwira yego baramaze kubona ivyamwa by'abandi babizeye cyane gose none abasigaye barindiriye tuzobakwita inkoni ngabo nkuko nakubwiye ifo yuko babona ivyo umaze gukora ngaha anye nasanze ariko bitegeza kumera niko dukora ifo ko uprova kwanza umuntu urabona mugabo problème nuko uvyikoranye wenyene ntacu ushobora gukora ikintu kinini umva bisaba uburyo bwinshi au début ukoresha uburyo bwawe urumva nico gituma ubona atama evenement menshi manini abaho ngaha ko benshi bibasaba kuba bafise uburyo bwabo twarabonye nk'akarorero narabonye na CHAMELEON avuga Amstel umuntu afise abantu barenga umuriyoni bamukurikira kuri Facebook za Instagram n'ahandi
Amstel Braruda kayivuga no mu Buganda urumva ko ikintu kiba cyajabuze nk'ivyo onye ni ikintu kinini cyane gose warabonye ko Jean insiste yuko iri cupa arifata mu ntoke urabona no kuri stage arivuge n'ibiki vyose bijya vyose ça fait partie yo guhayanisha donc ivyo uyo musponsor aba yatubwiye dukore ngabo urabona hajya narafashe ngo ndaberekana ingahanye turashobora gushikana kure kurusha hajya nico nabikoreye ikindi naco sindiko ndakubaza ikibazo sindiko naramufasha nambura ati na Kongs sana kwambika CHAMELEON visit Burundi kiya kintu ni cyiza cyane gose abatabizi je ndi parrain wa visit Burundi igihe babinsaba sinigeze nezita na gatonya kuko nkuko nakubwiye ntegezwa je mission yanje niyo guhayanisha igihugu cyanje kimenyekana ahantu hose mu mahanga donc ye atwemere kwambara ijya t-shirt murabonye ko yarabishimye cyane gose yashitse anayambara murabonye muri conference de presse yashitse ayambara directement ego abarivye benshi baragorana ku kintu nk'icyo gasanga guye ngo nta contract muri contract ntibirimwo cyane ibi ni twabivuganye CHAMELEON ntiyabagora mwe nyene mwarabibonye ko yaciye fata ubwo nyene nta numwe yigeze aramusaba yambara ni kado twamuhaye yashitse kwi hotel ubwo nyene acarambura iyo yari yambaye acyambara visit Burundi en fait ni kimwe nakubwira aba musiciens hari abarimvye ngaha mu Burundi benshi bacugaye mu mutwe kandi no kujyanya hari umuntu abona yasohoye indirimbo imwe zibiri zica mu maradio akaca abona ngo je nabaye mu superstar niyo ngorana aba musiciens bacu bafise abona yuko agiye mu Kirundi agiye ngingozi bana akaronka abantu bashika 2,000 2,300 barishe 300 francs cyangwa 500 francs kuri babona ko yahejeje urabona niyo ngorane turacugaye cyane gose bwa bumwe ntabwo dufise urabona kwambara umupira wa visit Burundi bigutwaye iki urumva bigutwaye iki Amstel ikubwiye iti izoguhereza 500,000 cyangwa 1,000,000 uyigiriye publicité yo Amstel bigutwaye iki ko nakaraye yo mahera tayo warufise ugasanga umuntu abuze nawe gufata bus mugabo akwashaka kwihagarara ko ngo jewe ngo batazanye ngo 5 million ngo je simva ngahanye ndugu yangu ifo dukorera hamwe tumenye ko taho turashika iyi showbiz hari kintu imaze gutuma umurivyo wari wimviriye ko atacu mufasha ukagisubiza sinabutahuye neza kenshi ushobora gusanga nk'ako karero uvuze ati akanka amahera kandi atanayafise hari uvuga ati twa nuduhera dukeya kandi atanu twafise benshi bakavuga ati ifu uri muri ifo kugira showbiz ndakeneye kumenya hari umurivyi umaze kurondera nkuko nyina kugira ko showbiz mbega iyo bishitse nkuko uca ubikora gute kugira ngo uwo mutima wawe ntuhavo umererwa nabi kandi wagomba gufasha je vyarashitse muri kige umwaka uheze ntegura celebrity night 257 hari abarivyi b'abarundi ngana nagiye kuvugana nabo kandi no muri bajya nsanzwe mfasha nyene ngo yapone ngo jawe mahera ntayano korera ku rwego ngeze ko sinshobora korera nka muraba uca wintumira basugire gute uranyamanza uno munsi uri kurambira jewe ngo ku rwego ugezeko ntarameza ngahe ni jewe nagufashije kuri uwo muziki kugira ngo menyekane uno munsi kurambira ngo ku rwego ugezeko doko ngo mahera ntiwo yakorera nibyo nakubwira njeyo nkoze ikintu sibandide ko uzokinsubiza iyo bishitse ushukori uratwenga cyungira utireka nzosabe abandi babishoboye wewe gashaka usiga uri rwego rwa Wizkid ni wibandanirize mu vyawe je ndabona je tutakingana ni wibandanirize vraiment hari wambwiye ngo bari ivyo Barundi benshi muri bo si bose ngo ntibashima nawe ni kubibona gushima muri sense yahe ntibibuka ntibari reconnaisse sinzi cyo burindire kwa gushimira n'ukuri simbona bashatse kuvuga ni urumva hari umuntu nk'akaroro nka jewe ejo urampaye lift ndashobora kuvuga ati ijya modoka ya Paulin imana ihezagire nejo ubundi nkazokwibuka ati uyu muntu arampaye lift naho turi hose arakwicubahiro cyo kubera ikintu yagize uriko uravyumva sinzi nk'abandi babarindira ico uko babashimira jewe nabikubwiye jewe sindimwo bijya bintu ndabigira kwera umutima mfise wo gukunda umuziki wacu ukunda igihugu canje kurindira ko bazokinshimira kunshimira yuko guverinoma hirya ejo na hirya ejo izompa agashimwe izompa magalaro premier juillet ngo kwera nakoze kiniki ivyo ntavyo ndindire na gatonya ndabikora juste kwera ndabikunda abantu bazobishima abatabishima nanye muramaze kubona rero benshi batabishima ibikorwa nkora urumva ngahonye mugabo uri kuri jewe ntaco bimbwira nayo ma commentaire menshi nayo nkurikirana kwera je mba nakoze ico niyumvira kandi mbona yuko ari ikintu cyiza kuri jewe kuri famille yanje ku gihugu canje kandi ntibiguca intege ntibishobora oya bimaze gushika rimwe na rimwe Paulin muri no muzika agacika intege akavuga ati tsinda bihebe ndabibandanye impwe mu yanje mbwiye iki byarashitse
ubu ndashaka kubivuga mugabo ari umpeti yambabaje cyane gose mbidata burya yarandesevye cyane gose burya yategeza kuririmba muri Celebrity na 257 acarambira ngo yari yihenze ngo yari yasomye ngo kontra nabi ngo urabona ngo ayo mafaranga ngo uravye ngo ivyo Burundi bwiza Burundi bwacu bijya bari bateguye urabona bamusabye ko atayindi shwa kujamwo sinzi biki nibiki gukana ngo mahera twamuhaye ngo urumva ngo ni make nibiki arambira ati Paulin uzombwire tubonane kumusanda gusubiza amahera yawe urumva arayana yansubiza urumva ngaho wonye kamwe n'ibyo nakoze vyose ubunye ndashaka kubivuga ntacyo nari ndindire yuko ngo azonshimira cyangwa azogira ibiki ngabo ahonye ni ucyo uvuga uti none mugabo rero abantu mushobora kubashira mu nzeye muri paniye mwe bose suvuga ngo kwera MB data ariko yagize yuko nabandi ariko bazogira ucubandanye ukora ku iyo migambi wihaye kwa ubandanye Paulin tuma dushena basozera ejo uraja mu Bubiligi nike kintu shiriye abarundi bari hariya kucereke Crystal event nike kintu shiriye abarundi bari hariya abanyarwanda abantu bo muri East Africa kucereke muziki w'u Burundi ikintu cyonyene umenya iyo ndi hariya anye bose baranyegera bambwira ati ko bari kuri YouTube ati tubwira imiziki igezweyo ko narababuje ntibashobora kuvuza indi miziki ariho ndi nsubira inyuma gatonya ngahanyege ba CHAMELEON bagiye gufungura kuri Miki naratelefone bategura ivyo bafungura n'ibiki byose cyasanga ko bavuza imiziki yo mu Buganda gusa ndababwira ikintu kimwe iyi miziki umko muravuza ngaho yose barayizi ni mu bavugiriza imiziki batazi yo mu Burundi ko turafise amatana menshi uko muvugiriza CHAMELEON imiziki azi yaririmbye mukumvugiriza imiziki y'Abaganda azi ni muvuzi imiziki yindi iwacu ayumve amatana iwacu ngena meze hamwe nawe yenene yovuga ati uyu ninde bimushikira avuga ati indirimbo ninde urebona sasa nanjye yongeye mu Bubiligi rero niko ngira bashaka bavuze imiziki yiwacu bijya baje tuja muri soirée y'imiki bashaka hari imiziki uyu murawuzi ugasanga naho bazi ugasanga barawukunze urumva niyo mission ihaye kandi ntawe mba nagirishije inama mu kubikora amafaranga biyo uko biranyinjiriza mugabo birangyohera kamwe ndiko ndahayanisha ibivyo wacu nta mu muziki no mu muziki ari usanga nta namuzi urumva ngakora indirimbo nayikunze ugasanga ndabikoze ugasanga urabikoze Paulin tuma dushena basozera niki kintu cyagikino tutova tutavuze shaka shimira abantu bose baje muri biteramo bibiri twakoze kubera iyo batari inyuma yacu iyo badafashe donc bitabira ivyo biteramo ntivyogenda neza shimire cyane gose hariho kompanyi zibiri uno munsi zimaze kunyemerera yuko muri ivyo biteramo bitanu nsigaranye yuko bazomba inyuma hariho Brarudi antuka ubunye baratahuye kamwe Crystal event icarico urumva hariho abandi bariko baraza ubunye ni Bankobu bibakeshe muri Bankobu inote barabitahura cyane gose ubunye barambye ati pone icyo tuzoshobora tuzogikora azobe make mugabo uyabone ushobore gukora ico giteramo ushobore gukora ico kintu ushaka gukora nibagiye nabandi bose black and white bajyangira decoration bajya bose twaremeranje yuko bazobandanye bamfasha mfise amahera ataye mfise ndi mu yuko tuzokorana bigenze neza ntazobariha yego ni ibintu bizima twibutsa abantu amatariki papa asigaye ibiteramo bitanu ubu asigaye ibiteramo bitanu igiteramo gikurikira tucitege ryari benda reka kwanza kuza ndajya mukate mu gatondo igiteramo gikurikira kizoba itariki 9 z'ukwezi kw'indwi le 9 juillet igikurikira kizoba le 13 z'ukumunani ikindi zoja kiba muri fin août ngabo sindamenya neza amatariki ivyo nabyo tushaka kubigira mu rumonge ya bye bye sama twaratugira ngabo yonye umva nituramenya ryari amatariki twafashe akaca haza mu kwezi kw'icenda cyangwa kw'icumi ya Rally Ngozi agaca haza Paris People rero izoba kuri plage le 31 décembre numva calendrier saturé ko kundi ahandi tusa n'abasozera abantu b'Imana aho makuru dufise ariko aravuga ko ibi biteramo byose bisigaye mwasinye contrat na cyane na doublejay na Kiko ko bose bazoba bakirimo ayo makuru yo bari oya ivyo navyo ndamenye navyo nzi bashaka kugaruka cyane bagaruka barashaka kugaruka cyane bagaruke yego Paulin ndakushimire nizere ko nikindi gihe twabamagara muzo twita
asante sana. Ewana, merci sana hamugashika hariya Bruxelles babwira ati hariya muri quartier Matonge bagutegurira ubugari bwa fresh n'ifi. Baragukurikirana cyane gose. Uti ni kwa kundi aha. Bibaza ko witwa umukubita aho. Umufushu. Reka nabashimire wewe wese mwavyo muri mwo murabana natwe gutamborera biramugaza mbese baranagwaza ko mukabana mutuberwa kwa rukundo. Nitwofa nga tudashimiye abadutije kibanza cyiza ushobora kuza bakakugira urashobora kuza ngaha bakakumwa ukagira kamassage abafise yangorane z'imiburu n'ibindi bakubwira ko bimeze neza kwa kundi handi. Tubashimire cyane baduhaye kino kibanza kuri micro josechameleon from Morris like black man edition black mukama bandi ndiribiza vyose vyo kuvuka ku mubiri. Bye bye ciao hasta la vista la ushila none.